Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye cane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga, kiraca cane ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi rero ikiganiro tuganira cerekeye ibi vyatsi mubona, ibi vyatsi rero mubona ngaha ndiko ndabereka bavyita ingwiza, hari n'abavuga ngo n'umugwiza. Ingwiza rero twarabonye ikiganiro ca mbere akamaro k'ibi vyatsi mu mico kama y'Uburundi mu bijanye n'ubugeni. Abatumvise ico kiganiro mu bijanye n'ubugeni, Inasenge wa muntu umukobwa wiwe buca agenda ariwe Musengezana yazinduka inyomvyi, yazinduka kare kumwahirira utu twatsi bita ingwiza, hanyuma akatumushira mu mugongo ati genda mwana ugwize inka n'ibibondo. Ubu rero turabandanya n'ico kiganiro. Ubugira kabiri rero mu bijanye n'ubugeni nuko mu ntara zimwe zimwe aho twashoboye gushika bakabituganirira, nuko ku nzu y'umuhungu arongora imbere ku muryango barahira ibi vyatsi bita ingwiza, bikaba arivyo batondeka imbere ku rwinjiriro, bikamera nka kurya k'urugori, umwango wose bagakikuza. Kwari ukugira ngo rero umugeni niyashika mw'iyo nzu bazoyibemwo amahoro, bazorondoke. Mukamwumva yuko yava muhira naho Inasenge yamushiriyeko akagwiza umugongo ngo azorondoke. Inzu nayo aza kwinjiramwo yasanga ku mwango bashizeko ingwiza ngo niho bazorondoka. Iyo nkuru rero nayikuye hariya mu ntara y'Umugamba. Umugamba rero niyo nashoboye kuronka iyo nkuru. Ibi vyatsi rero nkibaza yuko bidakwiye mu gihugu cose, kuko aho nza ndabibona si hose. Mugabo urumva aho bishobora kuboneka birafise uruhare ruhambaye mu buzima bw'Abarundi. Nuko rero nshuti bagenzi mukunda imico kama y'Uburundi, ikiganiro c'uyu musi kigarukire ngaha. Muramaze kumva ibikorwa bibiri vy'ingwiza mu bijanye n'ubugeni. None rero munkundire tuzosubire tubonane mu bindi biganiro bizokurikira. Ndabasezeye mwese rero mvuga nti tugire amahoro.